nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Babonye hageze ko Mariya aja gucyororwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, abavyeyi ba Yezu bamujana i Yerusalemu kumuhereza umukama nk'uko vyari vyanditswe mu mabwirizwa y'umukama, ngo umwana w'imfura wese azoheberwa umukama, kandi bari bajanywe no guhereza inkuka udukunge tubiri canke utunuma tubiri nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isiraheli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yaramenyesheje ko atazopfa adasanganiye ya ntumwa y'umukama. Niko kuza mu gisengero yohejwe na Mutima, abavyeyi ba Yezu bagasangwa bazanye umwana Yezu ngo barangure imigenzo y'itegeko. Simeo aramwakira ahezagira Imana ati, noneho muhanyi, nk'uko wabivuze, rengukisha umusavyi wawe mu mahoro, nkako amaso yanje yihweje ubukiriro wateguriye intara zose, wa muco uboneshereza intara z'abapagani, ryaninahazwa ry'icibare cawe Isirayeli. Se na nyina batangazwa rero n'ivyo bamuvuga ko. Simeo aramuhezagira, araheza abwira Mariya nyina wa Yezu ati, ha, uyu mwana benshi mu Banyisirayeli bazomwandura ku rupfu, kandi yongera abere urukiza benshi. Azoba ikimenyetso bazohazanirako, eka nawe wenyene inkota izo gusogota mu mushaha, ivyumviro vya benshi bizoheza vyibonekeze. Hariho umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Zeri, yarashaje gose, yari yarapfakaye amaze imyaka 7 abana n'umugabo wiwe. Muri ico gihe yarashikiriye imyaka 84. Ntiyarakiva mu gisengero, yama aninahaza Imana ijoro n'umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene niho yahezagira Imana amenyesha uwo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka, ngo aheze kurangura ivyari vyategetswe n'umukama, basubira mu bugarire mu gisagara cabo Nazareti. Nuko rero umwana arakura, arakomera, aratera imbere mu bwitonzi, n'inema y'Imana vyari kumwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikana aya majambo y'Imana, na cane cane dushingira kuri iyi nkuru nziza iduha amajambo yerekeranye n'uyu munsi mukuru tuko turahimbaza wiherezwa ry'umukama mu ngoro kwa se, nk'uko itegeko ry'abivuga mu gitabo c'Ihunguka mu kigabane ca 13, ku mwana w'imfura wese azoheberwa umukama, mu kwibukana cane cane ingene Imana yakuye igihugu cayo muri Isirayeli nako mu Misiri, igaheza ikakiyobora, ikakija imbere, ikagishikana aho yari yaragiteguriye. Murazi ko ico gihe ngo Imana yakubise imfura za Misiri mu bantu n'ibikoko, igaheza ikarokorera Isirayeli abayo bose, bagaheza bakajabutswa ikiyaga gitukura. Mu kuzirikana rero uyu munsi mukuru twisunga iri jambo ry'Imana ryo mu nkuru nziza, nagomba n'ubundi tuhakure iyi nyigisho ijanye no guherezwa Imana, kwihereza Imana. Atari kwihereza Imana gusa bisanzwe, kuko twumvise yuko Yezu araherezwa muri uyu mwanya nyene Bikira Mariya agacyororwa, ariko kandi hari abandi bantu twumvise bakagabana kubona ubatuma bumva bagira bati niwe kaburungu kanyuma keza ku buzima bwacu. Aba batama
uyu mutama Simeo n'uyu mutamakazi Ana. N'akana gatonya gaherezwa kagatuma nyina wako acyorogwa nubwo atacaha yari afise, ariko kandi bigatuma abari mu busaza baheza bakabona Imana mu buryo bwabo, mu buryo babishyurirwa na Mutima Mweranda, bikabatuma basozera ubuzima bwabo neza. Natwe twaherejwe Mukama mwibatisimu kugira ngo ducyorogwe igicumuro c'inyanduruko, maze biheze bitume natwe nk'uko twumvise mu mpera y'igisomwa ngo umwana arakura, arakomera, aratera imbere mu bwitonzi n'inema y'Imana ngo vyari kumwe, kugira ngo kuva ubwo duhorane n'inema y'Imana, dukure nk'abagendera imbere y'Imana, bitume tugenda dusozera Imana, mbere umusozo w'ubuzima bwacu mwiza ukaba kubona Imana, ukaba kubona Imana. Gico ico uwo musi mukuru utwibutsa, si umunsi mukuru twoheza hariya mu vyabaye mbere kuri Yezu na Bikira Mariya. Ntivyari n'ibintu womenga vyari bihanitse cyane nk'uko umenga vyari umunsi mukuru uhanitse, ariko ivyo babayemwo mu buto buto bwabo bagerageza kugamburukira Imana vyari vya twebwe, kuko Yezu ntiyarakeneye guherezwa se wiwe, n'umwana wa se nyene. Twebwe nitwe duherezwa kugira ngo twibarukwe n'Imana, kugira ngo ducike kuko ab'Imana, kandi twaguma twihereza kugira ngo tugume turabe Imana. Yezu asanzwe ari uw'Imana, bimurimwo n'Imana nka se. Na Bikira Mariya ntiyarakeneye gucyorogwa kuko nta caha yigeze, mugabo bikatwibutsa yuko twebwe dukenera gucyorogwa, agaheza akaba umuvyeyi wama bakenera kwicyorora. Bikira Mariya si umuvyeyi wumva yuko umenga barashitse naho baba barihaye Imana. N'umunsi mukuru w'abihaye Imana, n'umunsi mukuru ahubwo w'abantu bazi yuko ukwiha Imana kwari ukwama twicyorora. Ukwiha Imana kwiza ntibigarukira ku mugigwa waho waherezwa mwibatisimu, waho washikana indagano, bisaba yuko umwanya ku wundi uguma uzirikana ukagira uti duwahawe Imana. Nta bindi bintu norekurira muri jewe canke no kwihereza bihushanye n'ivy'Imana. Ico kintu kirahambaye gose, uko guherezwa Imana kwacu mwibatisimu, kugira ngo n'ubundi tubandanye tugendera imbere y'Umukama. Ariko murazi yuko n'ubundi kandi bidushikira mu buzima, urugendo rw'ubuzima bwacu, kuko burya nkuko ari wabivuze akagira ati ukwemanga ibanga biraryoshe, birahimbazwa, biba vyakaka, bose baba bagushushuta bakaguha amakado, ariko ibanga ry'ukuri rikurindiriye mu gihe babandi bose bagiye. Rero kazosanga n'uwari yakuzaniye agakado arahindukiye araguteye amabuye, iryo banga uzorigumya imbere yiwe. Ibanga aho rikomereye ni mu gihe c'ubuzima, ni ubwitonzi duheza tugasaba Umukama kugira ngo turitware neza gushika ku musozo. Aba Simeo na Ana baratubera akarorero keza k'abantu bagerageje gutwara ibanga ryabo. Uyu mutama Simeo ntituzi gose ubuzima bwiwe ibyo bwaciyemwo, ariko tukabona ahimbawe nuko ngo umuhanga Imana yari yaramuhaye ngo ko atazopfa atabonye Mesiya, abonye uranguka. Uyu mupfakazi we murumva ko yari umupfakazi, uyu Ana nawe nyene agahimbarwa mu kubona abonye Mesiya, abonye Yesu. Tugire Kristo. Ariko biratangaje ingene bamubonye. Twese tukaba dushaka kubona Yesu, kandi mu bisanzwe yama yatwiyeretse, gusa bikatugora ingene tumumenya, kuko n'ubundi akitwiyereka mu buryo bwo kwemera.
abantu nabo babonye Mesiya ntimwibaze yuko ngo bamubonye nk'uko umenga ni umuntu aninaha yari ngaho mu kayoya nabo nyene bamubonye kuko umenga baramubonye aho nibo bamubonye ngo mutima yari abahaye uwo muhango niwe abahaye kumumenya bakamubona bakamwumva muri bo ko ari we. Ndumva byo himbara cyane umuntu igihe cyose agenda ku musozi w'ubuzima bwiwe kumenya kubona Yesu. Dusabire abantu bariko baragenda ku musozi w'ubuzima bwabo, abatama n'abatamakazi abari ku mfiro, kugira ngo babone Yesu. Ntibashobora kumwiyerekana amaso yabo, ni mutima bafashe. Kubasabira mutima w'Imana, kwama dusaba natwe mutima waherekeza ubuzima bwacu, aguma dufasha gukurikirana bya bintu bikomeye twigeze kumva mw'Imana iduhaye umuhango mwiza cyane, ntitubire kure. Kuko twabivuze mu nzira y'ubuzima bwacu niho tugeragezwa kugira ngo dutoke koko nk'abantu bafise ibanga bagendera mu buzima bwabo. Aba bantu b'iyi myaka 40 n'iyindi baraciye mu bintu byinshi bagerageza. N'uyo muhanga Imana yabahaye wari gushobora kubatakarana ko bagira bati byaratevye none nta kundi, reka tubivemo, reka dukurikira ibindi. Mugabo ngo barabikurikirana, mutima arabaha kubona birangutse muri urwo ruyoye. Urindiriye kumbure yuko uzobona igitangaro gikomeye kizoranguka, mugabo Imana ikazokwiyereka mu kantu gatonya gaciye bugufi. None aka kana niko kwari nicari ikintu gihanitse rwose kuri abo bantu. Sinakana kiwabwira uti baciye bagatwara muhira, mugabo bagafise mu mutima wabo, barahagijwe, baranyuzwe nuko by'ukuri Imana yabagendeye. Iyo ngabirano y'ukumva mu mutima akanyamuneza kuko Imana muri kumwe. Mu byo ushobora gucamwo byose Imana muri kumwe. Mbere n'igihe wumva umenga ntiwabyumvise ukagumurindiriye, uzorindira gushika ryari? Harabaza kwano baba bariko baraza bambaye ngo nzobirindira gushika ryari? Najewe ntabyonze. Hari naho uzobirindira nkuko kwana, guma imbere y'Imana, guma mu gishabisho nkuko kwa Simeo. Hari naho bizoza mu rujya mwanya uri kuragenda, ariko ni nkuko kandi bishobora kuza hakiri kare, tukareka Imana yonyene ikabari yitugenza. Ariko hari ikintu kimwe umwana w'Imana atugendera mu musozi w'ubuzima bwacu, nituze tugihushe kubona uri kuracikana umusaserdoti akakuzanira akantu abantu batopfa baje ko ari umwana w'Imana, akakuzanira ihostia akakubwira ati akira Mesiya, ukumva uti ndahuye na Yesu imbere yuko njabuka. Mbere ukumva yuko ubwira umukamuti, mukama ndahaze ubuzima bwa hano ku isi, harageze konza usanganira ubwo hiyo iyo ndorereye. Ubwo tuzoshobora kuronka iyo ngabirano. Nta numwe Imana yima, ariko nuko twokwamana na mutima kugira ngo umunsi yaje muri ubwo buryo cyangwa akaza mu bundi bwose, nituze duhushe akaryo ko gutaha twumva duhagijwe, twumva ko tugiye heza gusanganirwa n'uyo yaraturindiriye, uyaturindiriye n'urukundo rwinshi, kandi ashaka rero gusozera neza icyo yatanguye muri twebwe. Wa munsi agira ati uyu munsi ndakwibarutse, wa munsi w'ibatisimu. Amen.